Mwaramutse mute, mwiriwe mute aho muri hose muherereye, nizere ko mumeze neza impande zose rero z'isi. Murabizi ko ari ya makuru y'akadasohoka rero njye ndi Emmanuel cyangwa se unyite Didrick Bush. Nk'ibisanzwe rero murabizi ko ari ya makuru mba nabashakiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibintu byagiye bikwirakwira ku isi yose muri rusange. Ubu rero ni intambara kabisa yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guteranya ibihugu uko ari bitatu, n'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero abayobozi babiri, umuyobozi w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ndetse n'umuyobozi wa Kongo Felix Tshisekedi Antoine, aba rero mw'iyi minsi ntibari gucana umubano na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Ubu rero ni itangazo riteye ubwoba. Itangazo riteye ubwoba rero byahozwe bivugwa kuva na mbere, bivugwa ko Uburundi buzatera u Rwanda, ariko noneho uwo bita Evariste rero Ndayishimiye, uyu noneho ashyizeho umupaka, avuze ko u Rwanda ngo rwishimye gutera Uburundi ruciye muri Kongo. Ati rero natwe Kigali si kure, twanyura mu Kirundo. Ni amagambo rero ya Perezida Ndayishimiye avuga ko amaze gutuma intumwa zitandukanye kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, amusaba rero gushyira mu ngiro cyangwa se mu bikorwa ibyo bumvikanye byo gutuma ibyo bihugu byombi ko rero bisugira cyangwa se byongera kuzana umubano mwiza. Rero ubu rero yabonye ko ngo nta mubano igihugu cy'u Rwanda agishaka, akaba rero yivugiye ko avuga ko u Rwanda rwishima iyo runyura mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ati rero natwe gutera Kigali cyangwa se gutera igihugu cy'u Rwanda ntabwo ari kure. Ati banyura ahitwa mu Kirundo. Mu Kirundo rero ni agace kari hariya mu Burundi, aho banyura bagahinguka ngo za Kigali. Rero amakuru dukesha BBC aravuga ko Uburundi buragabishe cyangwa se Uburundi, perezida w'u Burundi we yarangije kwemeza ibyo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ngusomere rero inkuru iri ku rukuta rwa BBC, aho rwanditse umutwe uvuga ati u Rwanda rushimye gutera Bujumbura ruciye muri Kongo, natwe Kigali rero si kure duciye mu Kirundo. Ndayishimiye rero n'amagambo yagiye avuga, aho Uburundi ngo buragabisha ko buzivuna bwivuye inyuma ku bitero ibyo ari byo byose byoza biturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro rero yahaye BBC, Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko u Rwanda ati gutegura gutera Uburundi ruciye muri Kongo ari ukwihenda. Turazi ko u Rwanda ruriko ruragerageza kudutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rubicishije ku muhari Redi Tabara, ariko twebwe tubabwira ko nibaba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Uko niko Perezida Evariste rero Ndayishimiye yabwiye BBC. Rero umuvugizi wa leta y'u Rwanda we ubita Yolande Makolo
Yolande Macron rero avuga ko atangazwa n'iyo mvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, agira ati ibyo bivugwa rero biratangaje kuko mu by'ukuri inzego zo kwivuna abanzi n'umutekano zo mu Rwanda no mu Burundi ziriho zirahura ndetse kugira ngo ziganire ku buryo bwo kwinjira imbibi cyangwa se imbibi zacu dusangiye bivanye n'ibintu biriko biraba mu buseruko bwa Kongo. Perezida rero Ndayishimiye aterekanye ibihamya asigura ko afise amakuru yo kwizera, avuga ko igihugu cy'u Rwanda gifise umugambi wo gutera Uburundi. Avuga ko mu gihe ibyo byoba, iyo ntambara ishobora gukwega akarambaraye kuko ishobora gukwira mu karere kose. Agira ati igihugu cy'u Rwanda nta mahoro cumva kitariko kirasotorana, kiramaze gushwana na Uganda na Tanzania, ubu kiri mu ntambara muri Kongo ari nako gitegura kudutera. Yongera ko ati Abarundi ntidushobora kwemera gupfa kurya abanyekongo bicwa, twebwe tuzopfa turiko turagwana kuko Abarundi ni abagwanyi. Perezida Ndayishimiye rero avuga ko amaze gutuma intumwa zitandukanye kwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, rero amusaba gushyira mu ngiro ibyo bumvikanye byo gutuma ibyo bihugu byombi bisubira ko birabana cyangwa se bigirana umubano. Ati kuva mu mwaka wa 2020 twaragiranye ibiganiro by'igihe kirekire n'u Rwanda, turatinda turashika ku masezerano y'ibikwiye gukorwa, ariko hageze ko u Rwanda ruyashira mu ngiro ntabyo twakoze. Rero ni umuvugizi cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Rero ni amagambo yabwiye ikinyamakuru BBC. Perezida Ndayishimiye rero ni amagambo agenda avuga akomeye avuga ko we agomba gutera igihugu cy'u Rwanda. Rero kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye umenya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ngende Emmanuel cyangwa se unyite Didrick Bush. Ciao ciao.